Yesu iki gikorwa yadutumye kirakomeye. Ushima gikomeye aba bavuga butumwa Matayo, Mariko, Luka na Yohana bose barabivuze ko. Duhere muri Matayo 28:19 yaravuze ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Apana kubahindura abakristo, oya, abakristo ni bandarisizaho, ariko abigishwa bashira mu ngiro ivyo umwigisha yababwiye. Abigishwa bagera ikirenge mu cy'umwigisha, mubahindure bose kuba abigishwa. Hepfo haravuga ngo mubigishe no kwitondera ivyo nabageze. Mariko nawe yaravuze ngo 16:15 nimugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Mu bihugu byose duhereye iwacu tubwira abaremwe bose, abahumeka, nibavuze abato, nibavuze abaki, oya, bose ubutumwa bwiza. Luka nawe yaravyanditseko 24:47 mu nkundire ceshikana ku 49 aravuga ngo kandi yuko kwihana no guharigwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Namwe muri vyabona byo kuvuga ivyo. 49 umve ngira barungikire ico data yasezeranye wa mpwemu yera. Akira babwira ngo nimugume mu gisagara kugezaho muzokwambikirwa ubushobozi. Mpwemu yera twaramuhawe, nawe yabanje kubaha ubwo bushobozi abarungikira mpwemu yera. Murabizi imbere yuko baronka mpwemu yera bari batunye mu cyumba cyo hejuru, nta wakakaza, bariko barasenga gusa. Nibaza bari bafise n'ubwoba basenga, ariko muravyibuka bamaze kuronka mpwemu yera, yoyoyoyo baciye bahaguruka baragenda. Biyaciye bihereza igisagara i Yerusalemu, batangura kuvuga ubutumwa bwiza. 3,000 ku munsi bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya! Baragenda barengana i Yerusalemu, bagenda i Yudaya nk'uko babwiwe, bashika i Samariya nk'uko babwiwe. Na hahandi bahora banenana barashikayo, bababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami. Abantu barakizwa, abantu barihana. Haleluya! Yohana 20:21 yaravuze ngo Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe, nk'uko data yantumye niko nanje mbatumye. Avuze ivyo abahumekerako ati nimwakire mpwemu yera. Niyigeze abarungika bonyene, niyigeze. Nariya muri Matayo yaravuze ngumve nzoba ndi kumwe namwe. Uretse ko mpwemu yera ari muri twebwe na Kristo burya iyo turi muri kino gikorwa aba ari ozaga, ari kararaba uko biriko biragenda, agumana natwe. Haleluya! Ibyo Yesu yakoze ari mu mubiri dutegerezwa kubibandanya nk'umubiri wa Kristo, tubikore nk'umubiri wa Kristo. Erega tutabikoze tuzoba tutari umubiri wiwe. Haleluya!